ufatiye ku byo wabonye nta muganga ushobora ntumbaze birebi oya umugabo kuvyo nabonye Apôtre sinobarebesha oya M23 ishobora gufata Uvira yamara gufata Uvira ngikataka no Burundi ariko abandi nabo ngo harashushe ntureke kuryama wambuze wicure mu makanya biruka nzibisho nivyorosho ntuzeye President Kagame azashobora kwakirwa muri primature mu gihugu cya Canada ubaza ko arokobere nandi makuru yibibaho hari ibigero ubona Nyarugabo jo bundi yari yiciranye n'umumenyesha makuru kazi aho hakurya Kanyaru mugabo bari muri Kongo baraganira Yesu bwagenda n'umwemera para por y'ivyo bintu bose muvuga Escope yarazi ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast nizere ko mumeze neza cyane misi yari baye myinshi tuko turakorana ibiganiro namwe cyangwa se muteko muradukurikirana ariko no muzi twongeye twagarutse turi kumwe n'umutumire wacu umwe novuga ko amaze gufasha byinshi imitima y'abantu yarabohotse mu kwigisha abantu inyigisho atanga no kuri zihimbara benshi ariko nibiganira akora birimo inyigisho mvuze mu buzima busanzwe ni Apôtre MBAYAHAGA nishimiye kongera kubana namwe kuri no munsi murakoze cyane ndabaramukije kare ndamutsa ndadukurikirana kuri Utamu Podcast imana bamugisha amina imisi myinshi ya Apôtre harabanyandikiye barambaza ati bwa Apôtre ameze neza ndabwira ati ameze neza n'urugendo rw'akazi mwagiyemo iyo yose nabibasiguriye ngira ngo uramfasha n'ubundi wongereye ubibutse ko atakibazo wagize aya nta gusoma mfise gushika gusa nenda asimbiye mu bihugu byo hanze ndamarayo umwanya utari muto yego hanyuma ashitse naho urabona umuntu atariho yahora ntawe dukorwa twisha asanga tudatunganije neza rero nivyo nahora no sino nta kibazo na kimwe mfise ambavu yaho genda nagukeza se kwizerwa n'abene gihugu uratorwa kujya si bose batogwa waratowe rero nabyo nyine nahe ndagukeje nibyo naguhera kutaratorwa murakoze ko ni byiza ko avuka umenya ko abantu bamufitiye icyizere rero kuja gutorwa aho umuntu avuka bakagutora ni ikimenyetso cy'uko akwizigiye kandi nagufitiye confiance rero mvuze mu kibanza ca benshi buryo nabonye benshi baragukeje hari n'ababivugiye ko byinshi ndavuga ati je kanivugire make nzogira amahirwe yo kumushikira ndamwifurize bibiri vuga mu majambo menshi ntabura mwayo gupfu umunyabwenge yivugira make umunyabwenge yivugira make kubera bibiri aragarutse avuga ngo ngo ni kijushu iyo cihoreye bakita ikinyabwenge yashatse kwereka rero yuko umuntu akwiye kuvuga ibikenewe rero ayo mabanga nusanga amabanga burya nabyo nyine ntivyoroshe kandi si matoyi kuko burya bihera hariya hasi bigashika hejuru unyemerere rero burya jenje kugira ngo tuganira ku bintu bitandukanye biko biravugwa mu karere ariko turahera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho tugiye kurabira hamwe umwaka wa 20 umugambwe CNDD uri ku butegetsi warayurangiye barabe nawo himbaje imbonera kure zari zitabye ariko nawe wari umwigisha mwakijya minsi ariko turaza no gucanga mu karere hari biko biravugwa yuko hari urwego cyangwa se igihugu runaka gishobora gutera ikindi aho ndavuga abavuga nabamenyesha makuru nta gihugu kirabivuga nabamenyesha makuru cyangwa se abasesengura hirya no hino numvise mwe namwe ucisha mukavuga ati nabasuraguzi bamwe rero bavuga yuko hari igihugu gishobora gutera ikindi hambavu yaho turaza no kurabira hamwe rero abanyamulenge uwo bita Moise Nyarugabo yongeye kuvuga amajambo ariko anavuga yuko wumvikana ko ibyo mu miseze bavuga bya genocide bashobora kuba bishitse ku ruhande ahubwo bakavuga yuko hari abasirikare benshi 10,000 y'abarundi biri muri Kongo na cyane muri Minembwe bagamije ngo gukora ubwicanyi mugabo bakajimwe na leta ya Kinshasa mugabo akavuga ati twifuza yuko twokorana na leta y'u Burundi ikavavana na leta ya Kinshasa ya Etienne Kisekedi reka kumbure pere ku munsi
wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu abantu bari barindiranye igishika no kubona ibirori biriko birabera Igitega aho wari wanatumiwe wari no mwigisha mwaka wa 20 CNDD-FDD iri ku butegetsi bari bawuhimbaje n'umwaka wabonye gute cyangwa se n'isano n'umunsi mikuru wabonye gute? Ubwa mbere wo ugiye kuraba n'ibintu byari bitangaje kandi biraryoheye ijisho. Yego. Biraryoshe nk'umukozi w'Imana kubona indongozi guhera kuri nyerecyora mukuru w'igihugu kuko n'abakomoka muri uwo mugambi. Yego. Hamwe n'abarongoye inama nshinga amateka, nteguza amateka, ikirangaje wa mbere, hamwe na nyine iteka rero y'abanga mukuru w'umugambi. N'ibindi bikomagoma byinshi. Ku munsi wa kane wari umunsi udasanzwe bose baba bisonzesheje kandi bariko barasenga Imana. Ni ikintu jewe iyo ndakibonye kimpimbara rwose ndetse nibaza ko mu maso y'Imana mw'isi yaremye nta handi hantu hari abarongozi uno munsi bashobora guhuza umutima n'inama bakavuga ati ku munsi munaka tuzoba twiyatse ivyo dufungura nta kindi kintu tuzokora tuzoba turi imbere y'Imana. Uko guca bugufi no gushira Imana imbere ni ikintu nibaza ko kiri mu byaterereye cyane uburyo Imana yagitugwanira ndetse ikaturinda ibyago bitari bike. Kuko ugusenga kw'indongozi ni nk'umutaka ufutse igihugu cyose abantu bibugamamwe. Yego. Rero jewe nayo natewe iteka n'ibyo nk'uko mubivuze je nari umwigisha w'ijambo ry'Imana mu munsi naranezerewe cyane. Hanyuma hari no gushinga intahe zitandukanye zo kwibuka iby'Imana yabashoboje kuko bagitangura guhabwa iryo teka rikurongora igihugu. Mu by'ukuri nasanze burya abantu benshi bapfa kuvuga ibintu ndamaze kubona ariho iki cigwa nabonye bariko baravuga ingene abantu bashobora kubona akantu gato katageze neza. Yego. Ariko 99 byageze neza. Niba bivuga ngo mwigisha yahaye ikibazo abanyeshuri abaha impapuro bakorerako. Yego. Mugabo kuri izo mpapuro yashyizeho akaburungu akaburungu kuri izo mpapuro akadomo. Noneho ikibazo cyari cyoroshye ni iki kimubona kuri urwo rupapuro. Yego. Bose baranga urupapuro rivyeye kandi bose babona akaburungu. Mwigisha aravuga ati abantu baratangaje ngirinde urupapuro rwa foromaka gwera ahantu hose ahantu hose hero utigeze uhabona ukabona akaburungu ati nguko abantu mumeze rero umuntu aho kubona ibyiza byinshi ubundi yakoze amurabira kuri kamwe katagenze neza ati nuko ameze. Rero ugiye kuraba iby'umugambi CNDD-FDD wakoze kandi biba bigaragara abantu bashingira intahe byinshi cyane ni byinshi kabisa kuko harabaye gushinga intahe bitandukanye nanje niho nari kandi niyo ntare kuba ndahari ibyo bakoze bagiye gutwara igihugu genza ubwenge. Hari ibyo nabonye ntushinga intahe nkavuga nti binabibonye. Ugiye kuraba amashuri yubatswe mu by'iterambere ukaraba amavuriro ukaraba amabarabara ukaraba ibibuga by'inkino ni ibintu bikomeye cyane. Ingene abantu bigishwe kurima korora n'iki igisumije byose burya nibo bagiye Imana irabashoboza bazaye igihugu cyaratabaguritse kubera rero amacakubiri y'amoko y'amadini y'imigambwe y'intara n'umunsi hagaze ko bagize isabukuru ya 20 ivyo atakibihari. Yego. Ikintu gihambaye cyane ni nawo mushinge w'iterambere kuko nta muntu ajya kugira ngo yubake canke yorora ibikorwa by'iterambere azi yuko ashobora kwikorera ikiraga kiruka mu kantu kubera umutekano ashirikira abo ku mutwe. Rero n'ikintu byinshi bakoze. Hanyuma ku munsi wa gatandatu hoho byari biterwa. Yego. Niwo umunsi rero witawe Imbonerakure Day. Ubu bari bagize umunsi mukuru ugira gatanu 9 Imbonerakure edition y'icenda ibintu bikomeye. Niho n'icenda arabaye ariko itribune ndaba avuga ntibaga abantu barota cyane bifuza ko ejo uyu muganga twaruka babise wapi n'ibikundi wapi aya ndivyo bakunda ufatiye ku byo wabonye aya ndivyo bakunda
nta muganga ushobora aya ntumbaze birebi oya mugabo kuvyo nabo aya Apôtre sinabaremesha oya simvuge byinshi ambariye sindakubaza sinabaremesha pe cyakumayange utubwire nk'ibyo wabonye wemo sinabaremesha ko kuravye umuganga ingene wubatse dufatiye ku defile atanga hatanye bita ibiswi by'inkono uhera ku bana b'imyaka 2-3 bose ari zonga mbere gusa amakompanyi atagira uko angana izuba ryadutubagaje ahantu tutaba bana bari determine bose bumva ko igihugu ngo citanga ya vision 2040 2060 kandi kikomeye bose bakadefira bafise ibikorwa bakoze badefira bikoreye imyumbati bavuga ati ini ni dongo ivyo bakora sosore cooperative abantu basanga bafise amafi abantu basanga bafise ibitu hana badefiranya amahera mu miro ati twe inoti turazifise ati zga ndumva ari ibintu bakoze kavuga uti ibintu birago ibiswi by'inkono ubu hari imbonera kure rero zakwere kwere wari umwe zimaze gukura igisoda idefile kumenya itandukaniye ni igisirikare donc nayandi nibindi byinshi bikwereka yuko igihugu cy'u Burundi CNDD-FDD abene igihugu hafi ya 90% yamaze kubahindura ingabo zo kwanira igihugu nico nabonye cyo nimba bihera ku mwana w'imyaka irabonye pe kandi urabona ko biteguye bambaye neza ibirato bisa impuzu zisa intambuko zimwe ibintu by'amadinkino bya armation n'amakarate n'ibiki ukabona uti aba bantu baratunganira kandi kuva kera kuri basokuru umwana w'umuhungu yakuru bamwigisha kurasa umwambi no gukwepa hamwe n'ibindi donc bavuga ati nta musore ayiruka amashyuma ariko aracibigaho donc urabona yuko uko bimeze birapanze kandi ukabona amashuri bariga iterambere baririmo discipline imbere ukabona uti mu by'ukuri umuganga wari cyuko cyari kiryoshe ikindi burya hariho abantu bajya imbere cyangwa bakinyegazana bakavuga ibintu bitari byo bakumva umenga imbonera kure ni nka milisi nibyo mpora numva kenshi banavuga ni nabyo banavuga ngira ngo kaza kubigera n'ugwaruka cyane ijana ku ijana n'ugwaruka bahutu mwana ndakubwiye izo mbonera kure no mu bakomanda bazo benshi barabatutsi muri defi bari bapanze abatutsi n'abatutsi kazi n'abahutu n'abahutukazi n'abatwa n'ubwoko bwose mwicana umugambi wa bose iyi mvugo ibyo bavuga abantu baza kurangira bihari ngira ngo nibyo by'amahonya bwoko bavuga nibyo nashoboka oya ni ikintu kigaragaza yuko abarundi baramaze kwegerana baramaze kumenya icyo bapfana igihugu no munsi bacyumvamo bose umuntu wese arumva ko Burundi ari ubwiwe atitaye ku bwoko cyangwa ahakomoka icyo rero twakibashimira ko CNDD-FDD yarakoze ibintu bikomeye ni byiza mu Burundi yaciye umugara ati nubwo wabo kwavu yego upfumuva gutega inyama zako mugabo yemere ko runyaruka nunzi kwiro ego biryoshye cyane hanyuma ukabona ingene ibihumbi byari byinshi cyane naje nabonye bari ingene baryoherera indongozi ego iyo bahamagaye umukuru w'umuganda ukumva hirya amashini nkajya mu gigima ngo perezida ave hasi bakoma amashi yakaguhera donc urumva hari ikintu ubona ukavuga uti ibisanaza abantu bijya bindi bavuga ugomba bakareka abarundi bari proud y'uburongozi bwabo ariko kandi ubwiye none igitangaje uri kurabivuga uri mu mugambo wa CNDD-FDD igitangaje nko ku buntu umuntu ashobora kwibaza ngo ati none wa wundi ari mwindane we yo kubwira ikibaze nko mbwiye uko wewe utari mwindane
Oya sino kugira ihushane kuko ubuzima sizi kubesha. Nzi kubesha. Oya. Sino kubesha sino nakubesha. Oya. Nimba wumva kuri nakubwiye gusa. Mugabo mu bindi byo mbonesha amaso. Nivyo numvisha amatwi yanjye. Oya sino kubesha. Tanga ukuboko nyene. Kuri ntawe noci intege. Ugaragaza nagaragaza. Mugabo. Nimba yibaza yuko azotwara umugambo twaruye. Azoremeshwa n'abandi. Biragoye. Je ntabusino muremesha. We niwo muremesha. Okay, urakoze Apôtre. Kandi binagoye kuko ubutegetsi no bw'utari bukure. Uzubwenge murakora. Aho hinda umusozi. Barakavyiye. Ntawe uhinda umusozi. Ntawe uhinda umusozi. Yandirimba nayo nayo. Imutuma bukora. Uyu musozi utari muhinde ugira urawegamye. Ubwo ngira ngo karagaciyemwo twavuze tugahera gukomera. Reka turabe edition ya 10 nayo imbonera kure day ingene izo bimeze hanyuma tunakeza n'umugambo uri ku butegetsi ubandanye ubaka igihugu. Très honorable Reverend kuri yaranabivuze ati nibyo ntawo ubura ibibazo nimwe by'ibihugu byo hanze yarabivuze ko bagira ibibazo ati rero no ngaha mu Burundi ibibazo bihari bizogera bitorerwa inyishu bukebuke ni bukebuke rero petit à petit bazo festival ivyera dereye ntibikunda oya mugabo nukuri ugiye kubaraba ukaraba imyaka bamaze nivyo bakoze ukaraba intwaro bari basanze zirenganye iby'imyaka 40 n'iyindi ibyo zakoze ntawo bagayira bakoze cyane baterengeye bakakomeza ibyo bari gukora. Reka kumbure n'abandi baraza kugira icyo babivuze ko nabo nyene muri commentaire muri kino kiganiro cacu dukomereza aho nyene ku mugambo hari ngaha maze imisi mbona ibimenyesha makuru abasesenguzi bemeza uyu mugambwe naho uri kura umaze imyaka 20 ishobora kubita utazomara iyindi 3 canke indi mbere bavuga yuko umugambo wa CNDD-FDD ugiye gusambuka bagiye kusambura nibimenyesha makuru canke se n'abasesenguzi bo hakurya Kanyaru bavuga yuko CNDD-FDD tigeza gusambuka kwa hari na mari ku nzira zose zishoboka iteza gusambuka. Apôtre yuvuze nk'ibyo bintu akacaboneka abandi n'abavuga ibi umuntu yofatikiwe base we ku byo wiboniye rero niba bari mu byumvise kumbure bwa mbere hoho hari ikintu kiba ciza wahe kabiri ijisho ry'umwasi kikabihira ijisho ry'umwasi mu mwasi rero akavyibuhirwamo n'umutima wo kwifuza kwifuza ko ico kintu coga nkuko abishaka ariko bidashoboka ko abishaka kandi bukaba ari kubi akaba ari kubi rero nibaza yuko abantu boraba bazi imisi n'ivyo mbona n'abantu bikamana bavugishwa babeshera Imana bo cyane cyane mu Rwanda ndio bamaze kumva bashika nk'abana bavuga yuko Imana yakuye amaboko kuri CNDD-FDD giye kuvaho nakagiye kujana nabo mugabo nkiyumvira iki Imana yokora CNDD-FDD igashima FPR cyangwa igihugu cy'iwabo bikanyorera ugiye kugira comparison CNDD-FDD umugambo wabo nabyumviye igitego article ya mbere ya reglement de l'intérieur y'umugambi no gushira Imana imbere icyo kintu naco gushira Imana imbere ariko handi amashengero ariko abasenga baraguzwa barakutwa cyangwa baturubika abatinganye cyane bamwe bakora ibizira mu maso y'Imana ibigabo byabiri ibindi bigabo n'ibigore byabiri ibindi bigoro biriko bihaba promotion ngahi wacu bavuga ati kirazira sivyo uribuka ivyo perezida yigeze kuvuga ati ico kizira ntikigahonyore ngaho abarundi twese tuve hasi tuciyamiriza kuko n'umuvumo uravyuba bo bavuga ati gipfa kuba kizana inote gusa cinjira aho ibyaha bindi biriko sinovuga byinshi uravyuba mugabo karabagira comparison ingene Imana yarondeye wituma igatuma uyu ikamutuma ivyahano ivyo wabo babayemo ariko bibabaza Imana dusabye bibiri ntagisha uvuga byo bikabera umugisha ibyo no kubesha kuko ntawo jaga wabihe agaciro ni ntabije mvuze by'abayika basesanguzi umenga yabaye ingwara nyene bafise tifoide yitwa CNDD-FDD yabagiye mu maraso
ikintu cyose bavuze ngo nimpaka iveho ngo niyogoje akarere uje amatekano akarere nkiyumvira mu bihugu byose tubanye hano ni igihe gihugu kirahaguruka ngo kije muri New Africa kije muri East Africa kije muri ONU kurega Burundi ati butubaniye nawe ayicu harakimwe none icabo kimaze kuregwa n'ibihugu binga Uganda buga imbibi imyaka 3 kuri ntuzeye jakaya mu isho Kikwete Tanzania indege zazogurwa zikubitana uravyumva none muzo mubana ushobora kuba atari mwiza Kongo urabizi none ukiyumvira ninde ateje ibibazo paraporo yo uyu muntu acarawe ibyabona ahubwo nuko hano izo ndongozi zikomoka muri uwo muganga nyene banka ayo CNDD wabana zabananiye kubikoresha konve bazi ico baje gukora barinze igihugu cyabo basakagaye n'agasuzuguro yego baravuga bati tubane mugabo twubahane yego ntimushobora kuvuga yuko muturuta gitugi wanyu uravyumva yego natwe tujya dukaraba yego inyungu z'igihugu barazihagararira baragwana ku buryo usanga baravuga ati ni ngorane bagiye Kongo iravuga ati nyakubahwa Burundi mubanye mwiza mfasha aho hantu hereje ndatewe n'umwanzi mfasha kwamama Burundi bagiye kuraza umuntu bagiye gushinga karere aho duherereye ntagira umuntu aho ivyo bintu bikunda ko muza guturinza umubanyi mukayitura no kugihango dufatekanije kugihango uri kurubibe donc ibyo byose biza yibangamira za nyungu za bakavuga ati ico dufasha kugira ngo dushike kucyo dushaka nuko Burundi bwo tuva imbere nabwo Burundi urumva uhavuye ko uzogumana nabo oya bufise abana rero nubwo bohaguma hakwiye kuza abandi atari CNDD dushobora gukontrora dushobora gukoresha dushobora kugira uko dushatse nico nta bindi ntugire ngo ni izindi ngorane ngo babateje umutekano muke wasi bamaja icyo kibazo muraca yibaza ye amaja ahantu bibe rwo Burundi n'u Rwanda Burundi bwavogere oya haraho ati hano abanyagihugu bo ngahaye bahunze kubera birukanye n'abarundi bagomba kubica canke hari igitero cyo babonye none umutekano muke babuze kubera ariko kubera CNDD uretse kuvuga gusa tuyishaka tuyikunda niyo bahutu ku murongo turiko n'ivyo uvuze navyo birabamwo ngo niyo abahutu none ikindi kibazo ni iki ibibakira igihugu cyabo barabe ko CNDD cyangwa Burundi uzoja kubakora rero Apôtre hari ikintu kivugwa yuko umuganga wa CNDD cyangwa se ikibazo teje nuko uri kurafasha abajene mu buryo bwo guteza ko kutazogera aho bigejeje muri kazoza au niveau international cyangwa se kugira ngo batere imbere n'ubwo buzima bwabo bwa muri kazoza ahubwo bakaza guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu antorati bakanavuga yuko Bomenera kure hari abari baja za Kongo n'abandi bantu biko hirya no hino gukora amabi ubwa mbere hoho ni kinyoma kuko ugiye kubyumviriza no kubuta kumva udatahura neza ibyo muri aka karere icyo bawankira umugambo CNDD ko nabibona ni umugambo ateye ubwoba kubera abona ko ari umugambo ukomeye gatete wubatse guhera ku bana batoya gushika hejuru ni abantu babona bati ivyumviro aba batwara bafise byaramaze kwimukira muri generation bakurikira nizo bakurikira nyuma bakabona yuko rero n'ubundi umugambo kibaye ikibazo kuri bo kubera inyungu zabo mbi barashobora gushika ko uhari yego rero byerekeye Bomenera kure si umugwi w'iterambere n'izina bahaye urwaruka ruhurikiye muri uwo mugambi nk'uko n'imigambo yabo nabo bafise urwaruka ruhurikiyemo kandi rufise n'izina baruhaye hama kuvuga yuko atacyo bazongera ugiye kuburaba iterambere
Burundi bugeze ko njaye buriko burajamo muri izo ntahe zashinzwe ku munsi wa gatanu warabona yuko zashinzwe n'ugwaruka imigambi yakozwe n'ugwaruka ahubwo igihugu cyateguye ugwaruka ku buryo mu madomene yose y'ubuzima bw'igihugu usanga abapilota ari ugwaruka rero barize barimo abadokiteri barimo abafisa amapiye abaenjeniyeri bacangahe igihugu n'ukuri kwubaka uno munsi urabumva ko none ncubahiro mukuru w'igihugu avuga ati jewe ngomba gukora n'ugwaruka rero ugiye kuraba ayo masekitari yose y'ubuzima burimo abahatwara canke abari muri iyo migambi ndetse n'abakuri ivyo bikorwa by'iterambere bihari abenshi n'ugwaruka rw'Imbonerakure hanyuma bagomba kuvuga kubera ko umuntu agomba gutosora akatse kumbura yobora n'ije ry'umuntu ingiga ijyanye mu ryiwe ntayibona ingiga sinzi ko mwari muzi kuko none mwari muzi ko nk'ubu ntuzeye Perezida Kagame azashobora kwakirwa muri primature mu gihugu cya Canada ubaza ko kubera nandi makuru ntibibaho hari ibyo bigero ubona ni kubera muri Canada ikintu cyitwa FPR cyane so yuko ari umutwe w'iterabwoba donc umutwe w'iterabwoba rero muri Canada FPR umugambo uri ku butegetsi mu Rwanda ku munsi umwe cyane ntuzeye Perezida w'u Rwanda yakiriwe officiellement na Premier Ministre c'est interdit kuko bashobora kwakira umuntu yitwa ko ari umukuru w'umutwe w'iterabwoba burya FPR bayifata nk'umutwe w'iterabwoba ari muri Canada ibyo ni normal murabisasagura muri akona kandi nayo rero umva ni ibintu bigoye kushobora gufata ngo uriko wagiriza abantu mabi wewe oni uno munsi uriko yagiriza u Rwanda rufatikanyije na MVRT yuko rwagezeho nyabwoko ry'abakongomani barenga 3,000 mu gitero kimwe bagusa bakoze igihe bafata Goma uno munsi ugiye kura Human Rights Watch yiko yageze yuko meme nyuma y'amasezerano abo bantu bishe ubwoko bw'abahutu b'abanyeko 140 nuko bamwe bavuga ngo nk'amajana 3 bapfuye gusa bazize yuko ari abahutu uravyumva none ibyo byose kubera iki nasoje kubera iki ntuzeye Human Rights Watch kubera ko ari ntuze bajya nimba ari judi wabone bakora amahoze y'amakini bakoze batabona Imbonerakure kandi bavuga ngo ziri Kongo badashobora kuvuga igihugu igisirikare cy'u Burundi cyagirizwa ibi kandi bazi ko kiriyo mugaye maraporo yose akaja kuri bo ngo ntatangwa n'abarundi none n'abakongomani bapfuye aho rero murahambariza nanje aho niho nshaka kubaza aho cyo bituma ariko ndavuga rero ntushobora kuvuga ibintu by'ibibi ngo bivuge kuri naka nawe isi yose aho uri kwerekana ko amabi ari iwawe aho rero ni abantu bakwiye kuraba mu kibano bakwiye kuronera babana neza ntugombe gufata abantu ngo bahari bike kandi isi yose icanye ku maso ari uri kuwagirizwa ibibi uwo tacari karagirizwa uwo gahindukira ngo ni rero ni ibintu bigoye kuko je nkunda kuvuga ukuri uwo mazobamana nakuzire oya nakozozire ariko uko biri kose barya ntibari muri position zize kugomba kwagiriza umuntu ikibi mu gihe ibi byose bariko bashirako reka mbere ngaho nyine bariho ndinubwira hari ubuherutse kuvuga yuko mu basirikare bari muri Kongo harimo Imbonerakure zabonetse kandi ari mu butegetsi bwo hakurya Kanyaga ni n'umuntu akomeye mu buvuke James Kabarebe byaravuzwe yuko mu basirikare bari muri Kongo hari na Colonel Nanga mu kiganiro conference de presse ngira ngo tuzana kugira ko yamoyize nyarugabo ikibazo ngiye kubaza Imbonerakure zimwikwa muri Kongo kandi akubwire mu mona Apôtre iki nukuri igisirikare cy'u Burundi kiri kwiye kubyo cyo singabo zikwiye interface y'Imbonerakure nta mwaka n'umwe batarukiri tabarukitema y'inga nta mwaka n'umwe nakubariye uravye honyene ugwaruka abarundi Burundi bufise uravye gusa nk'izadefiri itega muri uwo munsi mukuru wa anniversaire ya 20 bibaye nukuvuga haza bakeya bavuye mu ntara nukuvuga naho hose urabona yuko abantu barigishijwe yuko igihugu ata muntu n'umwe ashobora kwemera kwitakaza cyane kumva gituka bahora icyo ashoboye ateza kurwanira ivyo rero ni ideology yagiye mu mitima y'abantu barigishwa abantu gukunda igihugu mu yindi mvugo
nta mbonerakure zikenewe kuja muri Kongo. Oya. Igisirikare dufise ni cyinshi, gifise effective nini. Gifise ibikoresho bikwiye. Gifise si Kongo gusa. Oya. Central Africa bari. Haiti bari. Somali bari. Sudan bari. Muri hose bari. Yego. Nukuvuga rero kuva Uburundi warashaka umugambi ugiye kubutegetsi. Ndazi yuko bamwe bavuga ngo ngurume mu byo kuravuga nibyo. Babonye yuko isi yose yahindukije amaso ku Burundi. Iravuga ahantu hose hazotera ingorane. Tuzokwitabaza Uburundi. Yego. Rero nabona yuko babaye inyishu ku makungu. Bashobora gatete tuzo kwigire tumara maje ngo tubure intera rutanga reka tugwize igitigiri cy'abasirikare. Babagwizamo igisirikare cy'abantu benshi, discipline nyinshi, nico bituma ku isi yose nta musirikare n'umwe w'umurundi urumva ariko avuga muri abashira mpuzamakungu avuga ngo yafashe umuntu ku ibiraba ngo byagenze gute ngo bagiye gusahura hana jamais nahi Kongo abanyamurenge b'umutima baza kuvugisha ukuri bavuga ati n'inka zari zaranyazwe zikanyagwa n'abamayimayi zikanyagwa n'iyindi migwi abarundi bamaze kugaruka baragiye bazi tugarurira bazi dusubiza n'uno munsi nta muntu yibinka cengo yibi ikindi kintu ahantu hakontorwa n'abarundi ntibikunda. Ico rero ni ikintu kibishe ku mubanyi yagomba kuboneka ko ari we yohabwa amanota menshi ugashyira musubye. Ni bya bindi bavuga ati umwana bambwiye ati kubito wanka acha kubito basangi nivyo rero nta bantu bocika ivutu ngo banaka baravuze ngo Bomenera kure cyangwa ngo umugambi uze ngomba kuvaho sibo bawushizeho. Oya n'umugambi yakuraba warananiye amakungu washa. Yego 2015 byabaye murabizi. Yego 2015 ariko ari so isi yose mugaso para kuvuga ngo hajya barondera nkuru nziza gusa. Oya c'était uvuga ati iyi system y'umugambi wose yanduka iveho. Ngabo nguko bakunda kubivuga bavuga ati uyu mugambi nta n'umwe yanditse starting baje kuwushinga wavutse mu ngora bose bahurira yego donc nico bituma bavuga ati n'umugambi abanyagihugu. Yego none umwabo wari y'ubugomba w'umugira abarundi bumvise ubwo butumwa bw'uwo muntu cyangwa se bw'iyondongozi boshira amakenga yuko ata sijambere n'amakungu yose yabo yaravuze sijambere kabari bavuga ibyo bintu. Yego sijambere yagize Uburundi bitari byo maze ko no mu misi yahera yigeze kwagiriza n'icyo mukuru w'igihugu abesha amakungu yuko kandi akabishira imbere y'inama nshingamateka akavuga yuko president Ndayishimiye yakiriye delegation niniya y'abahutu bavuye muri Nord Kivu akababwira ati mugende mwitegure mugaje jenoside y'abatutsi zobatiza ibikoresho n'abatiza n'abasirikare. Ivyo bintu nako twayibeshije atari donc iburaga uvuga ati Mbonerakure ukumva nanga nawe ati Mbonerakure mu yindi mvugo harimo n'ibimaramare byo kuvuga ati ntitwoshobora kuvuga yuko byatunaniye gufata Uvira tubibujijwe n'ingabo z'u Burundi reka tuvuga aho nuko twaze kwica Mbonerakure twaze kwica abanyagihugu twaze kwica abasivile wapibyo byaranse bibemere abana amahoro n'abandi yego umugabo umuntu yumvise Mbonerakure ntaje ngo yumve ngo umuntu mubi none abana bose Mbonerakure imisoro ni mubi no Imbonerakure n'igihugu cyose n'igihugu cyose nta muntu n'umwe mu rugo rw'umuntu musa hatari Mbonerakure wanje ziri iwawe ziri hano nese umucunga abakozi bo mu bari muri urwo rungano kandi baravuga ati tugiye mu nama y'Imbonerakure ku nama nshinga bagiye ntabwo ndumva ndimwumva ko ari ikintu cy'igitero kiraho niyamvu yo gucanishamo yukumva yuko umuntu yanka umugenzi we avuga ati umuntu arandyamiye ejo ntamwitandazo hava ngirira nabi ariko icyo batazi ni kimwe mu Burundi ntibigikunda kuko icyo kintu cyitwa amacakubiri uretse abantu kuko burya hari abantu bisanzwe bamaze kumera nabi icyiza adashobora gucita icyiza bamwacita ikibi ariko abari ngaha barabona yuko nta murundi n'umwe adafise umwidegemvya nta muri umwe yikeka mugenzi we muzokwiburanira ko muvukana kw'itongo muri fe muvukana umwasi mukuru umuntu ave mu nzi we mw'ivyo bine vyubakiye ku macakubiri y'intara n'imiryango
imigambi n'ubwoko ntabyo reka tugere ngaho iyo mvugo n'abayumva baba bagomba no kubuza abantu nk'abajya bari mu buhungiro gutaha avuga ati mukagenda imbonerakure zirabica yego icyo ni ikintu kibi cyane yego n'ikintu oya imbonerakure nibaza ko icerekanye n'amakosa yazagirizwa ntawe utabibona reveri trezo narabire yarabisiguye imbonerakure irashobora kuba mbi yego yumwe ugatwekaye wara umujereye arashobora kuba mubi kugatwe kiwe icyuma c'indege coba kibi kugatwe kawe umugede yoba mubi kugatwe kiwe umugadi wofata bose muvuye mu bari abiyandi bavanga umuryango amwe agatukisha umuryango aritukisha ubwo rongira ngo barabitaho ntagire usubira kwitwaza ibintu biriya ahubwo reka ngere ku kintu kimwe nanumvise cyabaye nk'inkuru ikomeye mwa kano karere muri iyi minsi na cyane hakugiye akanyaru baravuga yuko Burundi bushobora kuba atake nande M23 ishobora gufata Uvira yamara gufata Uvira ngikataka no Burundi ariko abandi nabo ujumwe harashushe ntureke kuryama wamimpuzu wicure mu makayi biruka ntibyoroshye oya telefone ngo oya wapi dufise igisirikare gihagaze neza nabo barabizi si uguhagarara neza gusa ivuze amaso ku mbibe zose dufise nta ngorane zihari rero kugira ngo n'abantu Rwanda bashaka guteranya abantu kugira bavuge bati mbaho sibo turabira cyane ngo dukebure bateje turaterwa gusumba indongozi twishiriye imbere tukazizeza umutekano zo turabira uko bwice n'uko bukeye igisirikare kirahari inyamiramabe zirahari iperereza rirahari mu gihe aboye bavuga bati muryame musize turahabona woza kumva irindi jwi ry'agasema rivuye hakurya akaba ariko wizera ukavuga ngo nta mutekano bari niho bitereye amakenga nyine wapi rero ni byiza yuko abantu bamenya bizera inkuru y'ukuri bayumva kwanda yego rero nibaza yuko kuvuga ngo u Rwanda gotera ndakubona urabizi bavuga ko ari mu Venezuela ahubwo nabonye undi musesenguzi yavuze yuko dore byaje gutera ubwoba abantu kugira abantu baremerwe umutima baremerere leta kumbura y'u Burundi bavuga bati abasirikare bari Kongo bakureyo byo kwitiranye n'abantu mugabo bo bakayoberwa yuko batari Kongo ahubwo bugurira amarembo y'umwansi ibyo twe bituraba twe turavize indobozi turavize abaturani umutekano w'abarundi biga ducungisha u Rwanda nari nta n'umutegetsi w'u Rwanda bawujeje turabyumva nta n'umutegetsi w'u Rwanda bawujeje oya ico rero ni imvuga abantu batoha agaciro hari ikintu niyumviriye Apôtre kumbure n'ibyifuzo bati yaba dushoboye gufata Kongo ariko hariho n'abantu ati n'u Burundi buratwanga turanka twoje tubujyaniranya hari n'ikindi niyumviriye cerekeranye n'abo abantu bari hirya no hino usanga badahuza n'ubutegetsi runaka dufate nk'udahuza n'ubutegetsi bw'u Rwanda kaje mvuga ati kugira ngo ngumura abarundi cyangwa se abarundi nabereke ko hariko haravuga ibintu kandi je bakaba bazi ko ntemerana n'u Rwanda bamwe ati nanje reka nemeze yuko u Rwanda rugomba rutera Burundi hari umusesenguzi nabonye umuntu yanugikiye aka video aranyereka tuyu muntu aturaraba neza ibi inkuru avuze shobora kuba ariyo kone kusanga no kurondera raporo gatwumvika turakuze yego ni igihe cyo gucotera ikindi cyagitego niho bitereye amakenga rero ibyo biraba utera ntugera kuvyuka guhagaze hejuru n'ico aba yakubari yatendaza ibyo rero no kuvuga abantu bakuka imitima gusa n'ibyo ntabihari kandi barabizi yuko iyo ntama itoshoboka nibaza yuko abivuga yaba vyovugwa n'indongozi je maze imisi nkurikirana amadisikuru ya son excellence President Kagame ariko aratanga ndavyumviriza neza ntavyavuga sivyo n'uyo kabare muri kuravuga ntavyavuga nta mutegetsi n'umwe w'u Rwanda ariko aravuga ati tuzotera Burundi none abo bahungu baba n'abaguzi b'ibintu bayorora mu barabara nibo uvuga ko batanze message
duce tuvuga tuti rero abantu baguze ni mupfunga ibotine twoze inkoho abantu mu bere magabo turateye ati turateye oya habi kina tutazi burya ibihugu naho byumva ngo bibanye nabi inzego z'iperereza ziravugana burya hari ibintu abantu bavugira ngaha twese tugira amanalize n'ibiki bo bafise iyo bavugana barabibona icyo mvuze ni rero kibaza yuko ibyo bajya bavuga boreka kandi iki nacyo ndazi yuko waba Rwanda waba Burundi bose barifuza kubana amahoro kandi barifuza umubano mwiza ariko icyo badahuriza ko umwanya twe tutari ku meza yo kubiganira ko abari kuri byo niba tubareke baganire nibaheza bazoheza batubwire bati ibintu bimeze kunuko ariko byivire mu kanwa banyenebyo ibyo bindi byo basisengurira hirya no hino abana bari ko kuri hari ikibazo nongeye kugera ko ndiko ndegereza kugera mu musozo nicerekeranye rero n'uwo bita Moise Nyarugabo namubona Moise Nyarugabo jo bundi yari yiciranye n'umumenyesha makuru kazi ngaho hakurya Kanyaru mugabo bari muri Kongo baraganira paraporo y'ibyo bintu bose muvuga Scope yarazi ibyavuga arazi no kubaza uravyumva kandi rimwe na rimwe hari ibyo yirengagiza abibona nyene ni aramenya ati ndabivuga aha ndabivugira ngaha ibintu bikwiye kuvuga rero siwe ngiye kugaruka akabwo ngiye kugaruka kuri Moise Nyarugabo nawe yakoze ikiganiro n'abanditsi n'abamenyesha makuru ko abo ku munsi w'ejo aravuga yuko Uburundi bwagiye muri Kongo buvuga yuko bugiye kurondera abansi babo ariyo Leta Tabara aramusezi niko yavuze icura gihakanye ariko acavuga ati abarenga ibatayo 10 hagati ya 14 na 15 ziri muri Kongo zaza barundi zigamije kugira iki guhonya abanyamulenge arasubiri yabivuze uko niyo tereme yakoresheje ariko rero ngo ntibikwiye kugenda uko bikwiye ko abarundi bakorana na twigwaneho y'abanyamulenge bakareka gukorana na ntunze na leta ya Kongo ya Etienne Gisekedi kuko iyo leta nta kindi gamije atari kugira iki guhonya abanyamulenge ariko abarundi basanzwe bibanira neza mbere ho leta ikorana n'iyindi yego hariho leta twigwaneho aho ni Moise Nyarugabo bashishura Moise Nyarugabo bica yishura ugomba abarundi bakora ikosa nk'ibyo Ruto yakoze mukuno mu muntu amuzerukira mu gace kafashwe n'abarobere ivyo kiba oya leta ni cooperation hagati ya leta n'iyindi yego uravyumva none wumvise byo gukunda yuko leta y'u Burundi idivorce hamwe na leta ya Kinshasa yatowe n'abenegihugu akaja kugira ngo bakorane n'umuhari urwanya iyo leta ya Kinshasa muri muntu mbere kubafasha ibikunda icambere cyo ndamushimiye n'iki yaravuzemo ngo abarundi ntaco bigeze bapfa yarabipfutse sivyo yego siwe ndahora mvuga yarabivuze yavuze abarundi nibemere badufashe kuko kuva na kare abarundi sabansi bacu ntaco bigeze bapfa yego ico nivyo twatuvuga nta mugambi n'umwe president yashimiye leta y'u Burundi ndetse n'izindi zamwitangiye zigeze zifata kugira ngo zijye kuvuga ngo duhonya abanyamulenge oya nta ndari umunyamulenge yigeze aba ikibazo kuri leta oya washaka no guhera kuri leta ya kera abanyamulenge baraza bahije amashuri hariya barasaba diplome bagahabwa akazi ngaho baraza kwigisha barabarimu bakora ibikorwa bitandukanye rero ibyo kugenda muri Kongo muri izi ngorane bafise Uburundi ntibwagiye kuvuga ngo bugiye guhiga yo Leta Tabara oya Uburundi bwatabajwe n'igihugu ca Kongo guverinoma ya Kongo baravuga ati nimudufashe kubera biri no mu mategeko canke mu masezerano ya East African Community yuko umwanzi w'igihugu kimwe ashobora gucaba n'umwanzi w'igihugu kindi sivyo rero bati twateye nimudufashe kandi mu bateye hari n'abarundi koko bitwa Leta Tabara nabyo yabivuzemo sivyo kuko ngo ni nabo bibye bongera bandika n'abanyamulenge ico atavuze ni kimwe nuko atavuze nuko Leta Tabara yatrainingiwe mu Rwanda ihabwa ibikoresho by'intambara n'u Rwanda u Rwanda ruca koridoro yambuka igiye kwica abanyamulenge hariya nico yasize
nayo ibindi byo Hasho yavuze ariko araza gusa yanavuze yazopfa navuze ndazi impamvu muga ariko araza yaho bisaba rero muri ico gihe rero ubwo bamaze kubona yuko abarundi atari umwansi nibemere bafatanye n'abandi banyamurenge birirwa barashinga intayo bavuga bati no abarundi baje ngaha kudutabara nibo baje basanga aho leta itabara yatwiciye abantu iturira amazu iturira amashuri iturira amasengero irandura imirima yicingira zirya izindi razinyaga abarundi bamaze kuza barasa leta itabara barasa umwansi w'abanyamurenge bamukubaho noneho bavuga ati ubwo tumukuyeho ntitumumaze none tugasubira inyuma aragaruka amarira basigaye leta abayobozi b'Uburundi gishingaho ibirindiro kimaze gushingaho ibirindiro ni intahe zingahe tumaze gucisha kuri izi mbuga z'abanyamurenge bavuga bati yemwe timwubaho umurundi iyo tutabona abasirikare b'abarundi ngaha abanyamurenge tuba twarashize badutabaye hana badutabara hana batugaruriye inka zingana gutya abavyeyi bacu n'umunsi barahari n'abana imisore yabo yari yarakomeretse babo muri twigwaneho barashaka sivyo bari basirikare bari twigwaneho babasanze ari inkomere baraboze ibiguma abasirikare b'abarundi barabapakira imiduga baza kubavuza ibujumbura bavuza kwa David hari amafaranga bari leta y'Uburundi yereje abasigaye badashobora gutambuka cyangwa badashobora kugira gute bamugaye ntibabahaye ubuhungiro abandi bavuga ati nimwitegereze nta kibazo twebwe dukeneye amahoro gusa uno munsi Moyize Nyarugabo kuba yabibonye ni vyiza rero ahubwo rero wewe niyemere igisirikare cy'Uburundi kibatabara ahe kubwira abantu ngo baje kurasa abarundi kuko abarundi bafatanya na FARDC akabafatanya na Wazarene akabitiranya n'intera hamwe akabitiranya na Mayimayi kandi azi yuko abarundi bagiye gutabara gusa naho bari umurundi ntarasa cyetse umurashi umurundi nta bavuga bataho turi arakaba no gutabara mu icamake amoko yose muhari buza kubana mugabo cyo kabarasa kame merumba n'umuteye amasoro amasoro y'inka n'amasoro y'isasa aragusubiza mugabo rero ko babibonye ni bavuga bati barundi ni mubaho rero ni mudutabara Apôtre mugabo kuvuga ngo igisirikare cy'Uburundi leta y'Uburundi nikorana twigwaneho idivorce dakishasa sasa itopike kame ntibibaho ibyo bintu oya nibyo kwa memere tikorana n'iyindi nk'uko babivuze ngira ngo ntishobora kuba ari intango y'uko ibintu by'uko umurundi acafuzwa n'umunyamurenge ndavuga umusirikare w'umurundi canke se indongozi z'abanyamurenge bari bamaze imisi bavuga yuko Uburundi kubatera bivuze kubera amakuru arakwiragira hose barayababuza abasirikare benshi cyane muri twigwane yego doko bakabona yuko nta muntu yugwane nta mara yo kiresa ati bo babishwa n'abarundi mugabo sivyo eka abarundi ari cyumva baratuza yavuze muvugiza abasirikare rero ntibareke bumva ko bavuga bati twebwe ahari abarundi twe harambaho nibareke abarundi bakipera na za minembe ahubwo abene igihugu bavuga ati mwebwe batwigwaneho ntimushobora kuba murasa leta yanyu ntabwo uzoshobora twebwe ko yemeye kuza kutubwira ati tuze kubafasha reka tubwire Kinshasa muduhe ingoho mufise aho muri tuhacungira umutekano aho ni sawa rero ibyo ndabivuze imbere yaho uwo bita Afande Rugabo nawe yari yavuze ibindi vuga yuko ati wewe wa Murundi waje gukora kingaha ko atari Gitega aha atari mu Kirundo atari kubutakuza yuko vuba ngo azonafatana buvira cyose yarabivuze ama bakinjira i Burundi niyo gahunda rero bya mugabo umva nibera nababaje kubera gisirikare cyabo kumenga hamuvugize gifise nico nagoma menga ntigiye umuntu akivugira no ukeneye wese aratora kamera akavuga sivyo urumva urya nimba ari Rugabo aravuga kandi avugana nyarutsa avuga ibintu byinshi hanyuma yavuze ibyidogomo kandi bakavuga yuko n'abantu bapfuye kandi vraiment Imana yawe hafi kuko nta muntu neza bari mu yapfuye sivyo Kamasa aravuga Imana akabari baravuga ariko je uko maze kubona igisirikare gipanze neza umuvugizi exactement oui
rero nibaza yuko uko babivuze boraba neza kugira bagaheza bagasuzuma ingene byabo bimeze nayo ubundi hoho igisirikare cy'Uburundi canke leta y'Uburundi si umwansi ku banyekongo si umwansi ku banyamulenge nama ndabivuga n'ikimenyamenye murabona ko abanyamulenge bari ngaha bibereye amahoro cyane kandi barabwira bene babo bati yemwe izo ntambara mukwega mwikwegera twebwe aho turi tubayeho neza umurundi ntadukomako barabona urwandiko banditse arusomera no kuri televiziyo y'igihugu avuga ati bibera hiyo byabaye mugabo n'abandi nizo zakwirwanira twebwe abanyamulenge bibera mu Burundi ntibituraba nabone rero uko bigiye kubiraba baguye mu mutego umutego abo batayemo tweteze bashikanye mu kaga bariko barondera ingene bavyikuramwo bavyikuviroremo nayo ubundi ho ugiye kuraba nta mahoro azozamo n'intambara nta twirwanira izorasa bivuye ngo yafashe igihugu bivuge ngo rero ngo tubayeho mu mahoro nta kintu kimwe burya mu gihugu hagati iyo abantu bariko baragwana nta handi biherera mu kuganira baguma bavugana kuko nta na rimwe Tshisekedi yigeze ahakana ko abanyamulenge ari abanyekongo cyane ibyo baba mu burenganzira bwo kwitwa abanyekongo ayabufise mu gisirikare ca Kongo abanyamulenge bafise n'abajenerali cembe neuf ari n'umunyamulenge kandi hari yandi moko atagiramo n'umwe uvuye kuvuga abakoloneli n'indiri muri leta ya Kongo ya Kinshasa barimo abitwa ba Alexis Gisaro n'abandi mu nama nshingamateka barimo sivyo no mu bakonseye begereye Tshisekedi le conseiller président muri Kongo n'abandi none ko bari mu nzego zose kubera iki batopreda bakavugana ingorane zanyu ngene zimeze bakareka ngo umutego ukwiyumvira ko bazofata kivu bakayimanywa bakayikura kuri Kongo bakabaho bafise igihugu cyabo bwite shaka igihugu nyene bagishaka igihugu kugishaka ni byiza ariko mu gihe ubona ko bidashoboka nukura abantu bakwiye kuraba amaraso y'abana amaze gusezekera kuri iyo misozi yaranganike imiryango igandaye no munsi yabuze abantu bayo inganike babagenda ati nukuja gutabara nta ngorane no gushika turengana n'amahoro no munsi ugasanga imihari ifumbeje bamwe ugasanga mbere ingo zagiye ko iminzerere kubera abantu baheze ntabagihari kandi bikazohera n'ubundi mu kuganira nibaganira bakumvikana amahoro akaboneka iyo miryango yaburiye ababo muri izo ntambara zitazikenewe abo bantu bazogaruka yagoye bazogara kumva zabara kuraba rero biragoye muranyemerera asozerere rero ku muntu general bitaga sita amaze imisi avugo tukirice tumuvuze ko bana aravuze yuko ibintu by'amadrone ibintu ngo n'ubunyamurenge mugabo afise uruhara ngo byose ngo bishobora kuba afitanye isano n'u Burundi iki kintu nashaka tubigaruke acho none y'amadrone je ngahadenge no babwira kesho umva asita numwe mu bagenero b'abanyamulenge batirobeye contre igihugu cyabo nico kimwe n'abamasuru nico kimwe n'abandi bariyo mugabo ahubwo nibaza yuko ari cyo kuvuga ati umuntu aratuzi avuka nga ati izi drone zatumaze kumbure niba zirubika kubera ni wahazi ariko ntibikubwiye kubaza abandi banyamulenge bandi barakubwira yuko General Gasita si umwasi wabo ahubwo icyo yanka yakivyumvira bivuye ahandi biza kurwanya igihugu ciwe ariko nayo ubundi hoho siwe yoza kuvuga ngo aje kumara abanyamulenge kandi ari basa n'abangira na bene wabo niki n'umuryango ikibazo ni bya bindi by'ugomba gucafuza iyo batavuze bavuga General Masuru wandi we yarashenaka umugabo ni bya bindi yo kuvuga ati uyu muntu yarakwiye kuvamo hariya nkuko ariko avuga ati leta y'u Burundi yarekeye kuvana na Kinshasa ikakorana natwe nabo bavuga bati n'uyu nawe yarakwiye kugira nkuko basema matama bagize n'aba makenga bose bakavuga kwifatanya n'ubwoko bwabo ariko siko byagenze bo barabona intambara yuko atari yabo igihugu deje barabifise none
iyi ni inyungu gasete baje kurondera iyindi pete rikomere isumba ijya afise bazomuha niyaje iwabo nyiri ntacyo igihugu azoba agiye kurondera kandi asanga gifise n'iki ahubwo rero no kuraba ababivuga ko batari orchestre pa bajya abantu babatumira intambara rero nibaza yuko batogwa umutego wo kubacanishamo ahubwo ubwoko bw'abanyamurenge bukwiye kwicara bukarabana bakagira ntuze icicaro gikomeye cyane shaka cyaho bavuye muri leta zatwirwaneho za gumino nabo basirikare bari muri FARDC ndetse n'abari mu ntwaro abashikiranganje n'abadepite n'iki bagakora inama bati twebwe ko turi ko turarabana nayo dupfiki ineza yacu twayirwanira gute twohanira uburenganzira bwacu gute bari kumwe umugabo bagishobora guhendwa umwe bakamugomorera kuri naka agahindukiza icumu kuri naka kandi bavukana no kuvuga bwa bwiyunge bwa muri kure kwezi rero reka ndagushimire cyane Apôtre ariko mu gushima kwanje naraka nashaka ndanasozerereko burya Moise Nyarugabo numwe mu bagabo bakomeye mu kiriya gihugu ca Kongo kuko yabaye muri leta ya Kongo yarakomeye ubu yarisubije inyuma tuve kuyisubije inyuma cyangwa tuve ko yasubije inyuma rero ushaka uvuye kuri some y'igihugu ukaza kugwanira mu gacimbiri sibyo ari ikosa udakora baramaze kuvuga mu banga yo nico kimwe na kabiri ubona umukuru w'igihugu yatwaye imyaka 18 abunda umunsi umwe akabona mu kirobere kiri mu gakomine kamwe ngaho bijya birasuzuguza umuntu yatwaye igihugu nka Kongo na Ankoro zetu byongeza fata nkananga yatwaye seni ariwe yaprokrane amatora akabaho bisekedi yatora mu nyuma ukabona aje kwinyegeza ngaha kuri bisekedi yavuze ati bijya birongora wimba wenyene bisubiza igihugu kivyimbe neza ibiyaboze donc bari mu ntambara z'inyungu kuburyo utovuga ngo barakomeye ariko barigeze gukomera harakantu naringiye kuvuga kerekeranye ni n'amasezerano ya Doha abonye yavuga yuko hashobora kuba leta ya Kinshasa iriko ya viola tarika yubahiriza acha nibaza ese mu 2023 yarigeze yemera amasezerano ya Doha yoba yarayubahirije yoyo narumvise handa kwera ko abanyamurenge ariko banahenda muri mwere wumvise ikiganiro ruzeye uyu Rwananga yavuze yavuga AFC M23 tigeze yarinza heza atavuze ngo twirwane ayenza heza atavuze ngo ikibazo cy'abanyamurenge anya nta kibazo kiri nk'uko idoha bagiye kuganira ntibigeze bavuga twirwane twigeze bavuga umunyamurenge mugahageze intambara nibo bapfa niyo mpamvu nkeka ariko baritabariza aho rero ni ngora rero nibaza yuko kuri icoye biragoye kuvuga yuko naka bavuye amasezerano burya isi yose ikiyagara uzi ikibazo cyabo hagati y'u Rwanda na Kongo kigeze muri Conseil de Sécurité des Nations ariko barakibona amasatelite ari hejuru ariko arabira undi buvyo no utavyora bajya bene kubasinyisha amasezerano azobahamagara aragira ati wewe warenze iki mugabo kuvuga wenyene waburanye uca n'ubanza wagiriza nakongera mukondana bijya ntacyo bivuze mu maso y'amakuru yuko n'inuru barapimye muri kivuye uba barahe yikomye kubera iki uyikomeye yakoze iki rero nibaza yuko igihambaye bose ukabantu uko muzana numva ko yacyanana ati twebwe tugenda gusubira kurwana none we wumva ari iki ibyo ndicyo ukunda no kuraba neza kuko haje bagwa mu nzovu zibyoze rwanye ivyatsi cyaho zirwanye ibyo bihahonera nibapfe mu bene gihugu kandi bana beshe twirwanira ntango kwirwanira mu magi ntango igwanira mu magi bishatse kuvuga iki yapo kubera iki babahenze intambara bakayijara mu mihanda irimo banyirana basi ukabona ko n'ikindi kiye wewe umva bizogenda irimo abavyeyi bawo irimo inkukira musiga ati ngwanira mu magi bize kwa magi yameneka tegeza kumeneka nico kibirire babahenze nibakuri intambara mu mihanda nibakuri intambara muri basana banyira bene wa niba cyo gwanira mu rugo rw'intambara nayo ko bahenda ngo
jiwanyu murasa ni muri wanyu hari bavuga ngo inkuba irabije ntuvuge ngo marabazi n'umukunzi birajana yego nuvuze nico rero ndibaza yuko igihambaye nuko bose bakwerekeza ku gisubizo cy'amahoro igisubizo cy'amahoro reka kumbure je nshime rero mu buryo bwiyaguye cyane Apôtre kuri kino kiganiro tugiranye harahize igihe kinini turiko turayaga abantu ngira ngo baranarema yuko bari kwarabona ibiganiro byawe urazi ko amagara yabagukiza umeze neza ndabishima cyane fise ubutumwa bw'abantu bari za Canada za USA bashima imitima ngo warokoye ni myinshi imitima warokoye ngo ni myinshi baragushimira mu buryo bwiyaguye cyane rero kandi barabigaragaza mu makomantere harabacwandikira ariko ntihabuze n'abagutera imijugujugu kameme mugabo ukuri kuratsinda keshi mpera ubutumwa barundi rero bari bafise ubwoba yuko bashobora gutegwa niyo kintu banohereza ubutumwa bubantu bwega abarundi bafise inzego zabo zo bazitoreye ni bizeza nayo bivugirwa hirya yazo n'urusaku n'urusaku ni bari kubyumviriza reka rero je shimye mu buryo bwiyagoye cyane rero ndagushimire ku by'ukuri ibi biganiro wakoze kuri runo rubuga rwacu hari ikintu byafashije kuri societe hari ikintu byafashije isi muri rusange hari n'ibyo byafashije ku gihugu cyacu muri rusange ariko no kuri twebwe kiro ndashimye cyane ngira ngo niki tukoze cyangwa se nibyo tuzokora muri kazoza hari icyo bizogenda bifasha murakoze nayo bakebuke n'Imana nibandanye bazigame komeze bahe imigisha yiyongera ku yo mufise amavuta y'umugisha amen Imana bakore kwiyongaze muriko ibaduze itabamanura ibashirire ku yindi ubuntu bw'Imana reka roshime n'abakunzi bacu muri rusange ndabashimire badukurikirana barahatandukanye hari abari mu Burundi n'abari mu Rwanda abari muri Uganda n'abari muri Congo ndetse no kwisi yose muri rusange ndabashimire cyane Apôtre wanyu mukomeze mushigikire mu byiyumviro mudashize isoni ariko mutanga ibyiyumviro byubaka nibyo bizotuma n'ubundi eje akagaruka n'ubundi akaba ibindi byiyumviro mwakoze rero cyane mwese mukurikirana kino kiganiro cacu Imana nibahezagire Imana ikomeze ibe mu byanyu no mu banyu tuzoba dusubira amen